Amatora y'abahuza bo ku mitumba ariko araba ku mutumba Bibare komine Isare intara ya Bujumbura kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 12 Nyakanga umwaka wa 2022 kuva isaha 3:30 z'agatondo. Abantu 15 ku 16 nibo bitezwe gutorwa n'abenegihugu, muri bo umukuru akaba uza kurusha abandi amajwi. Ibikorwa vyatangujwe no gusigurira abaraho ingene amatora aza kugenda n'ibisabwa kubitoza n'abatora. Ku mutumba Rushubi naho nyene amatora yariko araba ku mutekano ntangere, aho abantu 20 aribo bemerewe kwitoza mu gihe 36 aribo bari basavye ko bokwitoza, abatemerewe bakaba baretswe icatumye bakurwamwo. Kugera isaha 4:34 hari hamaze gutora abenegihugu 152. Abenegihugu bakaba bashima ukuntu amatora ariko aragenda. Violeta Ndayisaba yabwiye imbonesha kure Burundi bwiza kubwo rwego ruzofasha mu kubahuza mu matate akunda kuboneka ku mutumba. Bizotugirira akamaro mu kuduhuza aho tubaye no mu kutwumviriza kugira ngo duhuze n'abenegihugu, kugira ngo ntagiremwo ibizoducanishamwo, kugira ngo baze baratuba hafi. Urwego rwaje hageze ariko twarabishaka cyane kugira ngo bize biraza, kugira ngo baze baradufasha ku mutumba, kugira ngo abantu tugende dushira hamwe. Radio Television RTBB Nijwigiza Uruhigiza